What's up my people, muko fresh, miniko fresh. Ni cha kiganiro nyene tugarutse urazi igiswahili kuri kamera mukamuri kumwe na Elvis Bright akabiri gato gatekeye mana nini behind camera mukamuri kumwe na Justice Pro. So bro vipi? Mimi niko fresh mzee. Uko poa? Niko poa. So uno musi twagendeye muri zone Ruziba turi kumwe na wa boss cyane. Vipi mzazi? Yana tuko fresh sisi hapa tuko kwenye ligara hapa. Mimi najua uko najua Kiswahili. Kiswahili nakielewa. Iki kiganiro kivuga urazi Kiswahili. Kiswahili ndakizi. Vipi boss? Shwari. Uko fresh? Mambo bomba. Boss vipi? Safi. Uko fresh? Safi. Ambo iki ni kiganiro kivuga urazi Kiswahili. Urisuye kuzi Kiswahili? Cheo ndakizi kweli. Ndaona sana wa Tanzania. Kweli. Ndonga nyene. So rero kiganiro ukuntu kimeze we manzi fata uku kwanza ya mafaranga ya. Fata ya mafaranga kwanza ya. So turagiye rero kuri cha kiganiro cyacu. So boss ndakubaza ibibazo bitanu mu Kirundi ubinyishure mu Giswahili. Bikunaniye amahera urayafise mu ntoki ucusubiza 5000 uriteguye? Ndi tayari. Safi sana. So urabe amafaranga ufise ngaho mu ntoki. Ibibazo ukabitora yose urayatahana. Ibibazo nta kibazo ndagerage. Are you ready? I am ready. Let's go. Ikibazo cha mbere ubushakashatsi mu Giswahili. Mu Giswahili ubushakashatsi. Ubushakashatsi. Nacho umva. Cyo kiboro nyene je ico nzi kwezi. Sinzi ko bari. Ariko biragoye cyane utafutaje. Utafutaje? Let's make a try. Ubushakashatsi. 5 secondes. Sorry. Ubushakashatsi. Butafutaje. Gari. Yani mimi najua ubushakashatsi kwa Kiswahili ni matafutio. Boss wewe. Ubushakashatsi. Ewan. Kinakushinda. Mimi kulingana Kiswahili yenye najua utafutaji ni utafutaji. Ni utafutaji. Sawa, promote me. Ndai. Subiza 5000. Gicha. Ikibazo cha mbere kira kunaniye. Let's go icha kabiri. Are you ready? I am ready. Yo, icha kabiri. Intwaro rusangi. Intwaro rusangi. Aujourd'hui aussi c'est Aho ndananiwe. Boss, intwaro rusangi. Le monde part en couille. Ngoja nikwambie. Kinakushinda. Ngoja niongee. Wewe. aujourd'hui aussi Le monde part en couille. Subiza 5000. Intwaro rusangi. Ico ni Kirundi. Jesus is Lord. Yes, ni Kirundi. Ico Kirundi cyo nari ico numva ko. Wewe urumva turegera mu Giswahili iki Kirundi rani cyo umva. Wagwan subiza 5000. Le monde part en couille. Yo. Ras tugeze ku kibazo cha gatatu. Umugezi famfe. Rafiki wa kufa na kufana. Mugenzi Fafe. Yo. Marafiki. Kinakuchika aujourd'hui aussi Kirirutse. Seconde basi. Le monde part en couille. Kinakushinda bro. Wallahi ilikuwa niko na kichwa. Wallahi kesho ilikuwa niko na kisikia Yo, ni pesa mpire. Bro, araenze. Umugenzi famfe. Mu Kiswahili. Mimi najua ni tumbu hii yenye tunaendelea hii. Jesus is Lord.
Ni tumbo yetu hii. Tugeze ku kibazo cya kane. Let's go. Ikibazo cya kane. Inda y'igitwarire. Inda y'igitwarire. Aujourd'hui aussi. Inda y'igitwarire dagasi. Le monde part en couille. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Inda y'igitwarire. Kweli muramenditisha na sali inda y'igitwarire kweli. Ayo maneno kweli maneno magumu. Inamushinda. Inda y'igitwarire. Inda y'igitwarire. No. Inda y'igitwarire. Ai ni mwanamke mwenye anazalia nyumba kwao. Mwanamke Anazalia nyumba nani anazaliwa anazaliaga kwao bila hana bwana, yani walifanya mariage. icyo nico He tried it. Sasa yapo tunasema ni kifaransa. Inda y'igitwarire. Nipe 5,000 yangu. Brazo usigaranye 5,000 imwe. Reka nizere iki cyanyuma wasugira ugifunike. Si fresh. Boy, tugeze ku cya gatanu. Let's go. Umukukuruke. Umukukuruke n'umuki. Umuntu wa kera. Umukukuruke. Ukavuga umuntu wa kera. Mzee wa zamani. Mzee wa zamani. Umukukuruke mu giswahili. Hapana kugisigura. Bana uwo muntu wa zamani. Umukukuruke gusa mu giswahili. Ijambo rimwe. Kukuruke. Mukukuruke. Umukukuruke. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Inakushinda. Let's go ni pesa 5,000 yangu bro. Na man. Icyanyuma jewe iki nico kiganiro cya mbere nkoze kikarangira numva ndiko ndababara. Ija gatanu umukukuruke. Jahiyo. No. Umukukuruke. Cyadaniye. Umukukuruke. Anaposire. Braza umukukuruke. Ibibazo ni by'abantu b'abakurambere. Let's go. He tried it. Let's go. Biranze uburyo ndabasezera abuguri TV yacu Buja News. Wera jewe birase kabisa. Safi. Lakini thanks sana bro. Safi naitwa nani? Je banyitwa Prince gusa abantu benshi bakunda kunyitwa Papa Drip. Papa Drip, mimi naona vaa vitu vya ma drip. Wagwan. Safi. Sasa ewana anye turi mu iduka ryiza cyane badandaza ibinyobwa byiza bakadandaza ama pochette ama telefone. Ikibanza cyitwa gute twabasangaye ku bantu baba bakeneye. Ku bantu badukeneye ngahaye twamaturi ngahaye kuba niyo dusanzwe turangurira mirimo y'akazi. Safi sana. Bakunzi bacu mwadaye mudukurikirana kuri Buja News GCZ Pro, mukore subscribe na like na comment ngaho kubiganiro byabaryoheye mutubane tubakorera ibintu byiza cyane. Bano mupetwa turi kumwe biramunaniye amahera turayatahanye kandi twifuza kuyatahana ariko turayatahanye. So thanks sana mubandanye mudukurikirana. Let's go.